igitekerezo kizima sino kubwira sinkeneye ibintu biteba kandi aragoye kuronka sana wofasha tukagenda ubunyene kugenda uhambaye gutyo none nta na kimwe je ntacu ahubwo mubana nindaya wewe imara y'umugabo uramaze kubona imara y'umugabo kandi nama mu vyuma sinosubirayo sinobana n'umugabo w'indaya ego basi nubwo nanje kanciyemwe ndabikora je sinari mfise intumbero yo kuvuga ngo shaka kubindaya ngo canke ngo guca inyuma umugabo wanje ya nyene ni kubera ko nari numva nyene vyanse ko nihangana tu ko biri kose ahari Christian ndabiza arabibona ibinyene biriko biracaho amenye ko ntazorekeraho kuguma ndamwiruka inyuma uko bizogendaho kose kuko nubundi deja naho nogenda nkavuga ati nditwaye umugabo wanje uko yasi bategerezwa kunyumva kuko turacanditswe mugabo bikizoba zona umuti siko none jewe mugabo sasa mugabo rero nshasha ndabona ugarutse kwa mama asuye kuvyiwa gatoya JAFETH yatanga rasyo uko biri kose vraiment ahantu rega naho ufise ibiguruka bihinda n'ibiguruka udafise amahoro mu rugo rwawe sinibaze yuko womererwa neza n'abakuzi ba STV bavyumve sinzohengeshanya kiretse avuze ati ndapfuye birarangiye naho nyene mfire mu maboko yiwe bizotegereza uko bizomera kose STV every story matters. Very know my people out there, them come down bad bullshit, cool, I believe in champion must conquer, fire from zero to hero, from nothing to something. Yes, bakunzi ba STV, ndabara mu kije, umusuri hejuru. Yes, sinzi ko muyibuka turi mu Kanyosha. No musi naje kuraba muhira kwa babera. Ukuntu bimeze, ukuntu vyifashe. Urabona yuko ukuntu byagiye biragenda yuko bera buriya vyahavuye uzosanga ntandafise murazi yuko amakuba twaboneye ngaha aje kudukura byinshi mwarabibonye abakunzi ba STV ntavyo nenda kuvuga rero nje kuraba bera ndamubaze ko yoba yarafashe ikintu uvuga ati nk'inshingiro canke ihangiro yo gusubira swat kwa JAFETH canke asubira kwa Christian rero ivyo turaza kubimenya abakunzi ba STV mugumane natwe ngiyo ninjire nje kubaraba. Ese bakunze ba STV yambwa atwiruka ko wa munsi ndaki mama we mama vipi meze neza muragomba shikanda kora mutse meze neza ndashima no kuri murakomeye ndarego turakora ke vyinshi bana ko tuje uramusi urafunguye kabisa karibu muri sanze nje kuraba mama wa bera sinzi ko bari ngaha ibyo byose niho bari namana gusanga imisho yose mwibereye hano esha mugire vyinshi niho dusabye indaro mugire vyinshi mena sawa sante bakunzi ba STV mama mumera mbwiye yuko ariho bari rero sasa nje kuraba yuko yoba ari ngaha muhira ariko wapi ntawe uhari bari mu gikoni bakunzi ba STV mu gikoni aho usanga wakishari yonye bitarasha bakunzi ba STV bera ari muhira musanze muhira odi none odi karibu ego meze ni sawa ego ni sawa agutebera bakunzi ba STV bera senzi ko yasubiye kwa mama meze ne baba we bagawe meze ne vyavuye bigenda gute nibiki wasubiye muhira ndakwisabye none usanze wasubiye muhira vyagenze gute none usanze senese bakunzi ba STV rero mama sanze bera sigaye aba kwa mama vyagenze gute nibiki nyuma yo gutabufise inda uhavuye ugaruka mama none washaka ngo mbe nkora iki muri rya rugo rw'indaya nzi yuko uzogumira none wowe urugumamwo nzi ko uzokugumamwo nyene wowe mubana n'indaya wewe imara y'umugabo uramaze kubona imara y'umugabo ni wavyiteye none nije navyitereye kandi abibone mvuwe waratashe kwa mama nubona yondi haguruka tuje kuyaga je ndiko ndateka kandi ni mungo reka tuje kuyaga hajya gato none makanye nde hari
mama yagarutse ryari kamemanaza kanze kubaza mama yereko Bose mukatumenye ubure mushaka kumenya aho umwana wanje yagarukiye. Azira ashakiye kwa mama wiwe. None umwana murabaza hagarukira kwa mama wiwe. Azira ashakiye yumvise ananiriwe ne hagarukira muhira. Jena inzi yuko azokumira ko none uko yavuye kwa Christian henzi uko azogumira. Oya reka mugare namwe nukuri muri abandi bantu. Muragerageza utuntu twose maka mutumenye. Menye reka shawu bera jena sana nasuye kwa Christian nawe sinamubona nawe. Kugaruka ngaha haramaze imisi agarutse hano. Wamakiriye nk'umwana nyene ivyo birumva. None gashano bigenza gute nukuri. Je ahubwo sinzi kugeza ku isaje byamaze no kundengera kwera by'umukobwa wanje. Ubu yavuye kwa JAFETH. Ubu naho JAFETH ntibakiri kumwe. JAFETH yamusanganye ibindi bintu. Reka shareka. Aho urazi nk'ikibazo bisenga ha muhira ubu. Arara misi yose. Amvugiza ko induru mama ntegezo gusubirana n'umugabo twagize mariage. Reka yongo bose yongasha. Nawe ko je nabonye umengo ntamushaka. Ntamukeneye nakeneye no kumwumviriza. Ego kujya nyine mwabibonye ntakeneye kumwumviriza mugabo. Je Christian kubera nababwiye nacagiye ko twakinanye kuva kera musanze ari nk'umwana wanje twari dusanzwe tumenyeranye ujya naho yerekanye ko begana mushaka ico ndamuzi ko Christian nuko ari umuntu w'ikigongwe ego yarashavuye n'ivyo mugabo ujya ndamuzi muzosubirayo kugira musabe ikigongwe neza cyane twako turabitegura n'umwana wanje uzosubirayo gusaba ikindi kigongwe ca kabiri Jebra mani shwe mwana ndabaherekeze ni reka numve ko bera ashobora kubinyibwirira bera ngukene ngusanga n'umugabo rero ahubwo nyene muziye kugihe ariko ndagufasha kugira musubane n'umugabo wabukoze kandi makosa arabonye ko ari wakoze amakosa rero ukene kwisubiraho none hari umuntu agenda gusaba imbabazi atakoze ikosa umugabo urabona ujya musigana yadufasha yatse kudukubita akagumye bagumako tugumako maka yemeye Jevye bizongora kubera ko yaje nabonye mugabo menga siga akazi kuntu yarahindutse umenga ni JAFETH n'abantu bose boja ko bose bameze ico kimwe JAFETH agizira zino gumugarukana Jesindi vugira indi zina pana kugumuzana JAFETH kudukubita ni JAFETH arimwe muri ibi JAFETH arimwe arimo mugabo urumva je nashatse kuvuga ati abantu bose mwagendanye byose nico kimwe ni poto umugabo rero nzogufasha tugende kuraba nta kibazo pe ego nasoje uzomfasha hanyuma ikindi naco nkeneye kufasha nkeneye gusubira kwa JAFETH kugira ndoro utuntu twanje kuko sinokwijana n'ubundi kamera yacu wabonye musigene yacu kwimera mbere abakunzi ba STV bategerezwa kubimenya byose aho ushobora gufasha kuja gusubira gutora impunzi mani yadukubitira hadukubita he ikamera warengene yakijije cameraman arahari azoyishira hasi hanyuma nawewe bakunze STV jo buntu zaterana ingumu eno zanzaterana ingumu je nubwo nashaka kwerekana ibintu bihari kuri kamera canke ntuzi kurwana ujya musi yaraza urubaho akubita kuri kamera none mwaragwanye ntwari urinda ntwari uvuye ku ishuri Imana ishima wowe nta nindaya ufise ahubwo Imana yarakinze sha nanje nico nshimira Imana kuko nivyo nibagije kijya gihe urumva nyene uruvuga ati uri mu rugo rw'umuntu kandi urumva tegerezwa kuvyibaza utanguye guhinduka umererwa nabi me gusa nasanze atari ivyo nubwo nyene vyari vyambabaje gatoya ariko mu nyuma maze kumenya umuntu turi kumwe ko ari indaya ko ari maraya byarangyoheye sana Imana y'umuhungu byawe warugiye ko ni hatari mwarazandikirana ama message y'abantuze ni hatari sinavyumva ukuntu tugende ndabaki twicare hariya twicanga tugare na mama kweri ngo shaka ngo dusubira je gutora impuzu ngo kwa JAFETH ndabishigikiye neza cyane kuko ujya se umugabo wiwe umugabo we n'ujya banditse ni Chris ujya mugabo we ni Chris ego kuko ni we nemera ugamera imbere y'amategeko ntibigeze bagira divorce ni sara cyane umugabo wiwe niyo mpamvu
ategerezwa gusubirayo yego kunze ba Steve jewe jaramumere ko tuzomujana kwa JAFETH mugabo JAFETH urubaho yazoguzwe ku musura none mwe ni muri abagabo jewe ndagwana aho bigeze ubu kweri kubera nakuntu abantu boza baradufata nabi kuriya vraiment nivyo kumvikana urumva yeshaka uzoragwana nawe none gashaho JAFETH yaramakije umugabo wuyu nawe warabibonye arafa paseho haya nyuma mushaka ko dusubirayo hose nje no kuri muzongurira n'akana ahubwo aho bigeze azogurira n'akana ndakubitwa uri ku kazi kandi ndabizi yuko ikintu kiri ukuri ibi byose ndabizi yuko barabikurikirana kubera ko bizwi neza yuko biri ukuri ikintu wifuza uno munsi no gushaka yuko ndagushikira kwa JAFETH yego kweri wamufashije bajana ndakureka ibezi ya muntu yego kuko sinosubirayo vraiment kandi nama mu vyuma sinosubirayo sinobana n'umugabo w'indaya yego basi nubwo nanje kanciyemo ndabikora je sinari fise intumbero yo kuvuga ngo shaka kuba indaya ngo canke ngo guca inyuma umugabo wanje ya nyene ni kubera ko nari numva nyene vyanse ko nihangana tu tari je ndabona umengo kuja gusubira gusaba ikigongo rero navyo nyene tuzosubira nta kibazo mugabo reka tuzobanza tuje kureka iperezo mpuzu siko none uko biri kose ahari Christian ndabiza arabibona ibinyene biriko biracaho amenye ko ntazorekeraho kuguma ndamwiruka inyuma uko bizogendaho kose kuko nubundi deja naho nogenda nkavuga ati nditwaye umugabo wanje uko yase bategezwa kunyumva kuko turacanditswe rero mugabo tubanye ku byitegeko nivyo wabiryoshe nkeneye nyene ko anyiyumvamwo asuye kumbabarira nyene kunze ba Steve je nibaza yuko kweje nzogerageza kubafasha kugira tugende ngabo rero kwa JAFETH tuzogenda twabambye kweri ebana kuko ni hatari muramutinya namwe bwe nyene je sinzi impamvu mugatinya ne cyangwa ryo bamutinya ni giki yari giki aho muza kumutinya no wenda dushaka kumutinya mugabo urumva ebana cyo munsi akamera kacu yase kugavunjura kose yari kukariha yari kukamena yitwaje iki ega mama we ntavyo wabonye je navuye ku ishuri bambwira ngo ntibashobora kwinjira yarandavye ko kuntu ngo ninjire yatwe bwati none gasha ninjira mu rugi wiwe reka ninjire kunze ba Steve je nzogerageza tugende kurondera izo mpuzu dusubire no kwakisha gusaba ikigongo nta kibazo wamufashije gose kuko simbona yuko nama wanje sinzi ko yondonkana amahoro tu kuko nanje nta mahoro fise no kuri ushaka gusura ku mugabo ambe jambo gibari ryo rivuka nta mahoro y'umunyavyaha kabisa ewa nagahengwe kabisa bisigura abakunzi ba Steve mwumva yuko Bella ashaka kuja gusubira ku mugabo gusaba ikigongwe incuro ya mbere yaragiye mugabo ngo nazohengesha yanje navuze ati nzobakurikiranira byose ukuntu bizogenda hama tuzogenda kuba kumubaza tuzogenda kumurondera gushika iwiwe hama twongere novuga nti tumusabe ikigongo kandi je ko bizogenda kose je nzobaherekeza mugabo bikizoba zona umuti siko none jewe mugabo sasa mugabo rero nshasha je ndabona ugarutse kwa mama asuye kuvyiwa gatoya mama kufashe neza mama nawe mugenzo nakamwe je vraiment ndabona vraiment kuri antuka imisi yaramaze kwa JAFETH JAFETH yatanga rasyo uko biri kose vraiment ahantu rega naho ufise ibiguruka bihinda n'ibiguruka udafise amahoro mu rugo rwawe sinibaze yuko womererwa neza mugabo urumva ndi kwa mama naho no bibura naho no mari imisi ibiri nta vyiyumviro vyatari kuko mfise umuntu aguma ndemesha mari kuri ruhande koje nakayobe murakongerekanye kabisa ibana mugare ni hatari bakunze ba Steve shaka umuvyeyi hamari ku muvyeyi n'abakunzi ba Steve bavyumve sinzohengeshanya kiretse avuze ati ndapfuye birarangiye naho nyene mfire mu maboko yiwe bizotegereza uko bizomera kose nzirengera byose vyemeye kuzomuherekeza hamwe n'umuvyeyi siko tuzomuherekeza egome bashaje nzoja imbere tuzomuherekeza nyene jambe turakoze n'aganiro vraiment dutekanye ahubwo ni sawa vraiment no munsi ko mwana nyakiringa tuva tunafungura igana masageze atanguye bya bintu byawe tera cameraman twaje ga midi
sinabikwaniye ivyo bintu Nawe oya ndo- gusa nyene ni kubera ko nyene urumva ko twese dukeneraniye wowe ukeneye show guha abakunzi ba STV natwe dukeneye kudufasha yo mu kubwizo mpamvu nyene turaraba nyene dusangiye yego abakunzi ba STV no munsi ngo turasangira ebana udakura bugari kabisa no munsi imbere yatetse urabona ko Jenny yigiriye no ku ruhande ari wera mu gikoni ivyo kurya arafungura kwa ntuze Christian arafungura numve ko biryoshe byose reka Menda nabonye bya ebana abakunzi ba STV je nemeye yuko tuzojana kwa JAFETH gutora ziya muzo hanyuma tuzoja no kwa Christian kumusaba ikigongwe nibaze no munsi tukozigana dutekanye cyane gose nakubona Bera hamwe na mama wiwe reka ndabashimire yego ubona mwatwakiriye nawe mwakoze ku urazi ko duherukira n'ubufu reka byo byararengaye byararengaye mugabo mugabo no munsi ndaryohewe cyane ni naho turaryohewe n'ukuri mwe na furahi shana je ko uko biri kose ndaryohewe vraiment n'abakunzi ba STV bavyumve ndaryohewe guherekeza ntugire ikibazo wakoze cyane ubuho turumvikanye abakunzi ba STV mugaya ngo tuyadufungure mwe byo gufunga nizo kubishiramo genze twayaze neza bimeze bien rero sasa nibaze yuko twosozera Bera yo umviriza uno musi kwa kangahe wa gatandatu oya ntitwogenda kuko urara ndakubwira JAFETH aragoye kuronka siko kandi ikintu nungutse igitekerezo kizima sino kubwira sinkeneye ibintu biteba kandi aragoye kuronka sana wamfasha tukagenda ubunyene kugenda uhambaye gutyo none nta na kimwe je ntacu tugende nta ngorane abakunzi ba STV ndagusabye wowe ukoze uraduhaye uruhusha ego ko bigusabye mufashe ibyo nabyo kuvuga ngo ugende mwambaye uko mugiye kuraba inde bituma agenda yambaye ibyuma ni inzaba agenda yambaye ninde mugiye kuraba hajya so kaze n'uburofa bundi agashishura bana bakunzi ba STV reka tunyarutse ahubwo tugakora reka turaza gufungura mwaje byo gufungura sinibaze ko mwavyibagiye gufungura bamara biraba nta ngorane bakunzi ba STV reka tuzosubira mu kindi kiganiro tugiye kuraba Christian aha twashibutse kwa JAFETH wa STV, every story matters.